Munkundire nsubire ndabahe mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye ku mugabane w'Abanyamerika, hirya no hino ku mugabane w'Abanyaburaya, ku mugabane wa Aziya, umugabane wa Afurika, ngaho muri Kenya, Zambia, Afrika du Sud, Tanzania, cane cane muri ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye, bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Urafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa, urafyonda sabone, hama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru, ibiganiro dutoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Nk'uko rero amakuru ariko aragenda ashikirizwa, ibintu bibandanya gukomera cane. Abanyagihugu ngo bariko bararihishwa ikaye, bakarihishwa n'umukuru w'igihugu, akaba ari washinga iryo tegeko ngo ikaye igomba kurihwa amahera ibihumbi 21 vy'amafaranga y'amarundi, mu gihe ngiyo kaye igura amafaranga ibihumbi 3 vy'amarundi iyo nyene. Bakaba bariko baridoga rero bavuga ko umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye ataco ariko arabakorera, ataco ariko arabafasha kugira ngo abasuma bariko barabatoza ayo mafaranga babihagarike. Abanyagihugu bakabona ko Varisito Ndayishimiye namwe no muri ntare rushatsi aribo bavyinyegeje inyuma, ko Varisito Ndayishimiye nawe abashigikiye, afatanije nabo muri uwo mugambi wo kunyaga abanyagihugu utwabo. Barabandanya kwidoga rero basaba ko ivyo vyose vyohagarara, hagafatwa ingingo nshasha, ingingo zikingira abanyagihugu, kuko ngo aho bari bagowe ay'ikivumvu. Ivyo mwabiteguriwe turaza kubibabwira. Haravugwa abaroberi, abo baroberi atabandi n'ab'umugwi wa Red Tabara, umugwi bivugwa ko utegerezwa kubogora Uburundi ko ngo bugeze habi, aribo bagomba kuza bagatabara igihugu. Mu ndirimbo, ubutumwa bugiye butandukanye bacisha ku mbuga zabo hwaniro, biraboneka ko bafise gahunda kandi ko bashigikiwe umwanya ku mwanya bashobora gushika ngaha mu gihugu c'Uburundi. Red Tabara yo ngo ntago yemera ko amatora ashika, kuko ngo atamatora ategurwa ngaha mu gihugu c'Uburundi. Niyo yateguwe habamwo ubusuma, uwugagombye gutoragwa ntabari watorwa, abanyagihugu bakabuzwa kuja kwitorera uwo biyumvira, uwo babona ko yotwara igihugu, mu gihe ubutegetsi bwa CNDD FDD bwo butangaza ko amatora yabaye yanyuze mu muco, kandi biboneka ko ata muco uhari ngaha mu gihugu c'Uburundi kugira ngo abantu bitorere abo bipfuza canke biyumvira. Ibi vyose ni ingorane zikomakomeye cane. Abo bagwanyi bariko barisuganya, haba mu buryo bw'ibigwanisho, haba mu buryo bw'ibitekerezo n'ivyiyumviro, vyose vyofasha gutabara igihugu c'Uburundi, na cane cane ko biyise Red Tabara. Ivyo vyose rero ku mbuga zabo hwaniro bagenda babishirako, ngo nukugira bamenyeshe abarundi ko bahari, kandi ko bariko baritegura umwanya ku mwanya ko bazotaha ngaha mu gihugu c'Uburundi, ngo bakaza kubohora abanyagihugu babo biboneka ko bagowe ay'ikivumvu. Abo banyagihugu bagowe atabandi n'abarundi muri rusangi, nk'uko amakuru dufise agenda abishikiriza. Ni ingorane zikomeye cane ibiriko biragenda biba ngaha mu gihugu cacu c'Uburundi. Biboneka ko akajagari katazohera, bivanye n'abatwara kino gihugu muri kino gihe, badashaka gusangira inyungu canke vyose vy'igihugu ngo babisangire n'abandi banyagihugu basanzwe. Haraheze imyaka 20 irenga Uburundi butwawe n'umugambwe CNDD FDD, umugambwe uri ku butegetsi, ariko ngo abagiye baza bagashirwa mu butegetsi canke abagiye bahabwa ibibanza bose, biraboneka ko ari abantu badafise
personalite, badafise ico bamarira abarundi muri rusange, badafise ico bamarira kino gihugu c'u Burundi. Ivyo vyose benshi bakaba babandanya kwidoga, imyidogo ikaba ari yose bavuga ko ubu butegetsi bwa CNDD FDD ari ubw'abamenja, abasuma banyonya itunga ry'igihugu aho kugira ngo barisangire n'abandi banyagihugu basanzwe, abanyagihugu bato batoyi bari ngaha mu gihugu c'u Burundi, abanyagihugu ba ntaho nikora aribo bakeneye kugira ico baronka ngaha mu gihugu c'u Burundi, ahubwo ubutegetsi bakaba bakora kugira ngo bice, bafunge, banyonore, banyuruze, babugwe irengero abanyagihugu bavuze ko ivyo bariko barakora canke abagiriza CNDD FDD kuhagarika amabi ikora, abo ngabo baranyuruzwa, abandi bagapfungwa, bakicwa, bakabohwa, bakanyuruzwa, bakabugwa irengero. Ni umunsi ku munsi ishirahamwe Focode rirongowe na Pacifique Nininahazwe aho rigenda ritambutsa ibiganiro ritanga ubutumwa ku bantu babandanya banyuruzwa n'ubutegetsi bwa CNDD FDD, ubutegetsi buriho muri kino gihe. Biboneka ko ubwo butegetsi bubandanya kunyuruza abanyagihugu bakabugwa irengero. Abo bantu bivugwa ko rero atahandi baja, baricwa, ibiziga vyabo bakaja kubita aho batabakuye, ku buryo aho ibiziga bica bitogwa bihava bitamenyekana benyene vyo, bityo umuntu akazorindira ko uwiwe azogaruka, akarindira gushika ahevye, gushika amubuze. Ivyo vyose bikaba biteye ingorane, biteye ikibazo gikomeye cyane kizoshika ngaha mu gihugu c'u Burundi, ugasanga umengo ivyo bariko baragira, ivyo bariko barakora nakamaramaza ku gihugu cose, nkuko amakuru dufise agenda abitubwira, agenda abidushikiriza. Bikaboneka ko rero ari ingorane ku gihugu c'u Burundi cose, ku banyagihugu bose, cyane cyane ababa barabuze ababo, kuko baratabaza ntibabone ababo. Ivyo byose bikaduza agashavu gakomeye cyane mu gihugu cacu c'u Burundi, nkuko amakuru rero dufise abandanya kugenda bitubwira. Benshi bakaba basaba ko ivyo byohava bihagarara kugira ngo igihugu kibandanye gitera imbere, abo bose bagome bagahagarikwa gushika baheze. Inyuma ya Red Tabara siyo yonyine rero ivuga ko ije kubogora igihugu. Abatavuga kumwe n'ubutegetsi bo mu migambwe itandukanye, bayiprona n'iyindi migambwe, baravuga ko bikuye mu matora ngo batazoyajamwo mu gihe seni itoriye hindura canke ngo habeho ibiganiro. Ivyo biganiro bikazohava bitunganya ukungene amatora azogenda, ngo kuko ngaha mu gihugu c'u Burundi uko amatora asanzwe agenda ari bibi cyane, bibangamiye iyo migambwe. Biboneka ko ata muntu bazorungika, batazotakaza amahera yabo baja mu myamamazo, kandi biboneka ko atakibanza bashobora kuronka, kuko CNDD FDD ariyo itwara ivyo bibanza vyose. Ivyo bibanza vyose bakaba aribo bavyiharira, cyane cyane nk'icumukuru w'igihugu tugiye kuja mu matora, ngo biraboneka ko iyo yindi migambwe mu gihe atagikozwe idashobora kuronka canke idashobora kugira intsinzi. Amakuru yacu rero tubaye turayahagarikiye ngaha, mu yandi makuru turaza tubabwira ivyo migambwe yose uko vyagenze mw'idonido.
wafyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke niba ukoresha ururimi rw'igifaransa urafyonda sabone, ama uracuja ngaha iburyo urafyonda no kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru ibiganiro dutohoza umwanya ku mwanya bizoja bigushikira aho uzoba uherereye hose kw'isi. Mwe mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane, muri abo kubahwa. Amakuru yacu nakagaruka nagahwane, ndabikebanuye naho ubutaha. Sangwe kaze, Imana ibandanye kubazigama.